Nubwo uyu munsi ari pasika ntibitubuza yuko tugenda tukakurabira hirya no hino amakuru agenda avugwa na cyane ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Uyu munsi igeze ku munsi w'110 tugiye rero kurabira hamwe ibigenda bivugwa. Ikaze ku makuru. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri mu mazi abira nyuma y'uko impapuro z'ibanga zigiye hanze. Ni impapuro zivuga ku bijanye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'igihugu c'Ubushinwa. Ibitero by'Uburusiya birakomeza ku uyu munsi w'110 ndetse ngo igisirikare ca Wagner kiguma gitera intambwe imwe iboneka mu bice bimwe n'ibindi na cyane muri Bakhmut. Naho Papa Benedict wa 16 Papa Francisco yagize ico avuga ku intambara y'Uburusiya muri Ukraine, naho abana 31 bari batwaye bunyago mu gihugu c'Uburusiya basubije mu miryango yabo. Ikaze rero mu makuru twaguteguriye. Nyuma y'uko ingabo z'Uburusiya zemereye guha ibigwanisho ingabo zigenga za Wagner zigwana ku ruhande rw'Uburusiya nkuko vyemezwa n'ikigo ca gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika International Study of War, ubu ngo igisirikare ca Wagner kiriko gitera intambwe mu buryo bugaragara gifata umuji wa Bakhmut ndetse kibandanya kigerageza kwigarurira ibice bitandukanye inyuma y'uko gifashe inyubakwa y'umuji wa Bakhmut. Bivyemezwa mu gihe kuri wa gatanu umushikiranganje w'Ubwongereza wo kwivuna abansi yari yemeye ko ingabo z'Abarusiya koko ziriko zitera intambwe muri Bakhmut ndetse ko kugeza ubu igice c'uburengero c'umugezi wa Bakhmutika na cyane igice c'uburengero naco kiriko kirafatwa, aho hamaze gufatwa ibarabara ubusa 6 riri mu burengero bw'uruzi bwa Bakhmutika, bikaba ryafashwe n'igisirikare ca Wagner nkuko uyu mushikiranganje avyemeza. Ibi kandi uyu mushikiranganje yari yemeje ko ingabo ziri kuri pressure idasanzwe cyane ingabo za Ukraine, aho mu misi iheze kuyu wa kane President Volodymyr Zelensky yavuze yuko umuji wa Bakhmut bibaye ngombwa yuko uzingirwa azofata ingingo abasirikare bariyo bakabandanya bava muno muji nkuko bibishikirizwa n'ikinyamakuru ca Telegraph. Bakhmut rero isanzwe ari gisagara ca Donetsk, haheze amezi arenga 18 ingwano irenze mwuyu muji. Naho kuyu w'Imana igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023 kuri pasika igisirikare c'Uburusiya cemeje ko casambuye tone zishika 70,000 z'igitoro cakoreshwa n'ingabo za Ukraine mu muji uherereye mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Zaporozhia. Ni nako nkuko vyemezwa na Sergei Shoigu, umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya, basambuye ububiko bw'ibigwanisho Ukraine yahawe n'Uburayi muri Zaporozhia. Muri operation yo kuri w'Imana wa pasika nkuko vyandikwa n'iki kinyamakuru ca Telegraph nyene, ngo ingabo z'Uburusiya zateye ibisasu ku nyubakwa aho umutama w'imyaka 80 n'umukobwa w'imyaka 11 basize ubuzima. Tukiri muri Zaporozhia nyene nkuko vyemezwa na Antony Gerashchenko, umuhanuzi wa buramatari w'aka gace, ngo Uburusiya bumaze kwimba umwobo udasanzwe wa kilometero zishika 70 muri Zaporozhia wiswe Sentinel 2. Naho inyuma y'uko hasohotse impapuro z'ibanga zivuga ibijanye no gukomeza igisirikare ca Ukraine bifashijwemo na OTAN hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zigashigwa kuri Telegram ndetse na Twitter. Izi mpapuro zasohotse mu yindwi zivuga kandi ku bijanye n'igisirikare c'Ubushinwa, Aziya y'uburengero ndetse zikavuga ku bijanye no kugwanya terrorisme ku isi ndetse no kugenzura igice ca Pacific. Amerika yemeza ko izi mpapuro zasohowe n'abashaka ndetse n'abakorana na leta y'Uburusiya. Abandi bakemeza ko ubu ari buryo igisirikare ndetse n'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kubika ibanga bukiri hasi cyane. Sabrina Singh, umuvugizi wa Pentagon, yagize ati
turabajwe bikomeye n'ivyo vy'izi mpapuro vyashizwe ahagaragara. Izi mpapuro rero zashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi zerekana uko leta zunze ubumwe za Amerika zateguye ndetse ziteguye no gukomeza igisirikare ca Ukraine, akaba arizo kuva ku magenekerezo ya 23 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka gushika ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka. Imwe muri dokima ivuga yuko abasirikare bashika 16,000 canke gushika ku 17,000 b'Abarusiya ari bo bagoye muri ino ntambara, mu gihe abasirikare bashika 71,000 nk'uko vyemezwa na Kiev Post ari bo bamaze gusezera isi ku ruhande rwa Ukraine. Igisirikare categuye kandi muri izi mpapuro zashizwe ahagaragara ngo zateguye kandi imyimenyerezo idasanzwe ya gisirikare ya brigade ya 12 za Ukraine. Ikavuga yuko muri zo brigade zishika 9 zimaze kumenyerezwa n'ingabo za OTAN ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Rero ko hakenewe ibifaru bishika 250 ndetse n'ibiduga vy'intambara 350 kugira ngo igisirikare ca Ukraine kibandanye gihangana n'umwasi. Naho White House na sentare ya leta zunze ubumwe za Amerika ziyemeje gukurikirana neza kino gikorwa kugira ngo uwashize zino mpapuro hanze abashe gufatwa ndetse abashe gukorerwa amatohoza. Naho Slovakia nyuma yo kwemera indege zishika 10 z'intambara za MiG-29 zikazemerera Ukraine ngo ntiziteguye namba kuzitanga, nyuma yuko izi ndege ngo naho zishoboye kuguruka ngo ntizishoboye namba gukoreshwa ku rugamba. Impamvu nk'uko vyemezwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Jaroslav Nat ngo nuko izi ndege zagiye zisonanwa n'abatekinisiye b'Abarusiya gushika mu mwaka uheze. Agira ati nubwo zishoboye kuguruka ntibivuze ko zishoboye urugamba. Igipolisi kiriko kigenzura buri kamwe kose kugira ngo zirabe koko yuko bishoboka. Naho Zelensky yemeza ko ingabo za Ukraine zitegerezwa gukora buri kimwe cyose ngo Crimea zibashe kuyisubiza ndetse zibashe no kuyigenzura. Mu ijambo ryo kuyu wa gatanu ubwo yasangira n'aba Islam ibijanye na iftar, Zelensky yemeje ko ingabo zitegerezwa kongera kugenzura ibi bice vyose na cyane ibice ca Crimea. Muri video yasizwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook yemeje ko isi itegerezwa kumenya ko kubahiriza amategeko n'uburere mpuzamakungu ndetse n'uburere bw'ibihugu ari ingingo ntegerezwa. Ibi ariko ntibisa n'ivyakiriwe neza na cyane n'igihugu c'Uburusiya, aho butemeza ko naho bibiganiro namba Crimea buzobasha kuyirekura. Sergei Tsekov, umusenateri muri Crimea, yishura kuri Andrei Sibiha, umuhanuzi wa Zelensky, kuyu wa gatanu igenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023, yemeje yuko atabiganiro bikenewe byo kwemera ko Crimea igenzurwa na Ukraine. Ati nta numwe ashaka ibiganiro haba vya diplomasi vyotuma Crimea iva ku Burusiya igasubira kuri Ukraine nk'uko vyemezwa na Tsekov nk'uko tubisanga mu kiganiro ca Financial Time. Tukiri kuri Crimea rero, Sergei Aksyonov yemeje ko misile ivuye muri Ukraine yakorowe kuyu wa 8 igenekerezo kuyu wa gatandatu igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023 mu gace ka Feodosia n'agace ka Crimea kari ku birometero hafi 300 y'umupaka na Ukraine. Kuri aka gace nyene, mu gihe perezida wa Brazil Lula da Silva asaba Ukraine guheba Crimea ngo amahoro abashe kugaruka, Zelensky amuhamirira kure, ahubwo akemera yuko amahanga akwiye kumenya yuko kubahiriza ubutaka bw'ibihugu ari nkenegwa. Naho Papa kuyu w'Imana igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023 mu gihe ari umunsi wa Pasika, yagarutse ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, aho yasavye yuko Uburusiya borondera inzira y'ukuri mu nzira yo gusigura imvo zatumye igihugu ca Uburusiya gitanguza ibitero muri Ukraine. Yasavye abantu
n'amahanga gufasha abanya-Ukraine mu rugendo barimwo rwo kurondera amahoro n'inzira y'umuco ku banyagihugu b'Uburusiya. Naho tugarutse gatoyi nuko kuyu w'Imana igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2020 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023 abana bashika 31 bafashijwemwo na Save Ukraine bashoboye guhabwa imiryango yabo bakaba bavanywe mu gihugu cy'Uburusiya nk'uko vyemezwa n'ikinyamakuru Reuters. Abana bakaba bari batwawe bunyago ndetse bishoboka neza nk'uko ikinyamakuru Kiev Post kibivuga ngo abana bashika 19,000 nibo gushika n'ubu batwawe mu bunyago mu gihugu cy'Uburusiya, ariko ngo bishoboka yuko ibi ari byo vyashingiweho mu gusohora impapuro zo guta muri yompi Perezida Vladimir Putin ku bijanye n'iri hohoterwa ry'abana ryo gutwagwa bunyago. Abana rero bashika 31 bashikirijwe imiryango yabo bafashijwemo n'igihugu ca Ukraine ndetse n'umuryango wa Save Ukraine. Naho mu muji wa Berlin imyerekano idasanzwe y'abantu barenga 1,500 n'igihumbi n'amajana 200 muri Hanover nibo bigaragaje mu mabarabara basaba yuko igisirikare ndetse n'igihugu c'Ubudagi kitorubandanya kirungika ibigwanisho muri Ukraine kugira ngo amahoro abashe kugaragara. Iyi myerekano rero kandi yabonekanye mu bice vya Bremen, Munich, Cologne, Mainz na Leipzig, aho imyerekano yateguwe n'ikigo Peace Cooperation Network. Reka tubashimire rero ko mwabanye natwe, tubasaba mugire subscribe nimba mutarabikora, mugire share, like na comment bibaye ngombwa, hanyuma musangize. Thank you so much.